Aha nimero kenza ariko ni muhiri wanyu. Aho ni muhira man. None uri he Stikk? Jendi wanje rasta. Sigabizi wa. Kimba kubiro. Muri circulation z'aba rappers novuga bavuga cyane. Sinzi gituma tutabumva kandi nk'ubwa mbere bro. Nibaza ko ico kibaza bavuga kuko twe ntituvuga turaririmba. Tuyumva abaraperi barimba igiswahili ngaho kurikira. Ari umubire yitwa Fizzo wezo. Kya kijama sidakizi bro mugabo. Aragisa amajambo kabisa. Ndakunda energy yiwe tu. Hariho umuntu nyene muri kumwumva ko taniga afite ikirere cabya. Abandi umva ni vampirisation. Urabona yuko abadi zo mu Burundi bifite agaciro. Zirahari mbega. Imana kubya Stikk wewe uzopfa ejo. Nigiki Stikk yakora no munsi nuwe mukobwa Stikk yoja kusezera no munsi nuwe muhungu Stikk yoja gusezera no munsi yobazwe aje sinopfa ntabishaka naburi kurambaza noba nabasezeye kera arabo soma nabasomye arabo tu nerinda nabatete ibikenewe byose nabikoze hari igihe nyene usanga umudada ari ngaho yibaza yuko wewe umutahe wiwe no gusa neza hanyuma doce bazamura ekipere bamushire mu rugo investisa muri bote honyene ntiyinvestisa mu bwenge ntiyinvestisa muri finance nida. Donc yego mada sindagucirege vreba birashoboka ariko nonje umuntu yakunze bote ntiyabona bote gusumba naho izogenda gute. Biraza neza. Muhomu mbere nganyene kuri nimero 15. Uramajayira. Eje nimero ya portail musaza abwe ngo twugururire. Mera portail bagiye home kwa vieux na me. None uba he. Alala. Basubira nyuma nk'uti no kusoko. Ucumbona tu. Pa ingo nyene avenue du marché ucumbona. Ya avenue du marché? Aha nimero 15 ariko ni muhiri wanyu. Aho ni muhira man. None uri he Stikk? Jendi wanje rasta. Sigabizi wa. Kimba kubiro. Kubiro. Sawa. Boa. Guys bakuzi ba Budget TV turatwibaje ko Stikk abangaha yatubwiye ko ngaha anye haba papa we na mama wiwe famille yiwe hama atubwiye ngo tumusange ku kirimba asanzwe aba hama ndabaramutse rero mwese ndabakunda cyane muri no minsi 2021 ndabwira yuko ntavyo kuramukanya dutangura mu kiganiro ndazi twaramukanyije kenshi nimbo kumbe ko ndakuramutsa urashaka gusubira abo muri commentaire andika ati bonjour mesdames messieurs les fans de Buja Flavor ndabakunda cyane 2021 izi ni ibintu bishasha Stikk kuye. Yo Stikk. Je ndi ngaha kuri avenue du marché musaza nasohotse navuye kuri rindi ryari rimaruka kwa vie wawe. Kirimba cha ugerere he? Yabwiye ngo muja ku isoko man. Nko ku isoko? Turashika ku isoko none? Deja je magaze kwibarabara kuri 5e avenue. Je kuri 5e avenue. Sawa turaje ma bro. Guys bakunzi ba Budget TV atubwiye yuko ngo hagaze hari amajara ku isoko amaja mu Kanyosha iri ni barabara rya gatanu iryo naryo ni rya kane. Guys kumbure rero turaza kumenya byinshi kuri Stikk atubwiye ko atakiba muri wabo kuko akubwiye ko jewe sini muri babaririmbyi basanzwe babi wabo twagiye kumurondera wabo nivyo turatuzi twebwe ariko amakuru meza ariko twumvise yuko Stikk nawe nyasiga afise kirimba ciwe asiga afise aho yibera ni Buja TV Stikk mu Kanyosha rumaze kwazamana. Lumu turamenya byinshi mu Kanyosha abantu bakunda Satbi abantu bakunda Emerson abantu bakunda Fabilov abantu bakunda Bel Chris abantu bakunda baririmbyi benshi batandukanye bavuye mu Kanyosha rumu turaza kumenya byinshi umuririmbyi wacu Stikk kwani benshi bari basanzwe bazi yuko Stikk nawe nyene asanzwe yaba muri za quartier zari azo muri Nord ariko makuru meza nuko nawe nyene asigaye aba mu Kanyosha nawe nyene turaza kumenya byinshi. Keep follow me. Ni sawa? Sawa. Neza neza. Yego. Ni sawa? Yego ni sawa. Neza neza. Yego. Stikk abanga. Sana vyituzi twe. Hola. Hola my brother. Weza gute msaza? Abakuri y'imyaka. Biraza neza. Good bro. Uko fresh? Safi. Bro yari wanyu kabisa. None kabisa kirimba.
kuri pale kubiro man kubiro abari bamfashije kugira ndamenya huba finally ntibari kumbura narinzi ko ninyegeje Bimeze gute nene Stikk? Ni bon ça. Abakunzi ba Kook-K TV. Yo, what's up? Hope everybody's good. C'est Stikk Mandel Negro du rap mortel ou la guerre. Kabisa. Tunaanza kumenya vyesi na Stikk. Tuingiane kizani? Kabisa. Acha kurambia. Asha, nobugesera. Ntumbwire maniga. Stikk. Arana mukirimbi wawe bro. Kubiro. Guys bakunzi ba Budget TV ndabaramutsa rero neza muri bazimana menshi makumuri batatu mbega Beno musiko taturamukije ndabaramukije no munsi rero yes nifuza ko tuvugana na Stikk murapera bikora neza cyane numuga umurapero kuva kera cyane mu bro bikora neza cyane vipi bro biraza neza na murapa uramwinspira Kabisa, Stikk Kabisa. Safi man, I'm good. Biraza neza. Everything is okay. Yes sir. Kuno musi kwa Stikk biko binakuwaje bimeze gute kuri Stikk no musi? Ibintu ni sauce vraiment. Everything is good. Umve ibintu biriko bisa ni dollar. Ni dollar. Kabisa ibintu ni dollar kuri Stikk mbega Stikk. Dollar. Fresh kwa dollar man. Unayo kweli? Ibintu ni dollar, afisi dollar. Kuna ko jobura. Millionaire kuvugira ngo afise ngo house yiwe bafise ikirimba cyo kwereka ndonderera muhira kwereka utoza kundonderera iwanje Stikk none kwereka washimye ko wimuka ama ntubwire amanu vuga abamenyesha makuru gira amenye ko Stikk yavuye muri wabo ibintu byose sivyo gutangaza bro sivyo gutangaza ibintu byose sivyo gutangaza man kuba muhira none simuhira kwa avion n'ubu ndashobora kugendayo canke nkabuja anywhere hose ni muhira Inyisha Stikk murayibuka ati kubereka ndonderera muhira afise ikirimba canje man kuva ryari Stikk kuva kera cyane man kuva kera cyane bro yeah of course man of course Stikk kugira ntangure mvuga icyanzanye kwanza about music mvuga ati mbega Stikk kuno munsi programme bimeze gute yateganyije ko koza kuranga bimeze gute programme y'uno munsi uno munsi no munsi no guchillinga vraiment easy home nyene tu ntekanye bana bien sana tu zikorera ngaho plus ndafise ndasendu song tumwe ntegerezwa kumarira no munsi simva hano we uvanga Guys nabantu benshi kumbure mwaragize kumenya ngo nvuga kuronga ubutumwa kuri biciye kuri Stikk biya n'indirimbo nyinshi zitandukanye ryari twarabonye posting avyerekeye kiri ku mutima uposting ushira kuri status yawe kubera iki Stikk Bon, ikiri ku mutima n'indirimbo umengo ntiyiteguye gusaza. It's like umuntu wese ayumvirije amari commentaire positif du coup nyene narayipartage nyene tu. N'indirimbo avuzemo ama couple menshi atandukanye kubera iki Stikk. Ahubwo sinari bwaheze. Sinari bwaheze zokongeramwo n'ayandi ari utundi ducouple twaje inyuma y'ijya ndirimbo na sawa. Twaye Stikk zokorera ko Stikk. Reka je nubizi none man jewe si ibintu by'umunwa bana don't talk much bro I don't talk too much bro ni bikorwa tu ibintu ikintu cabaye ni boom direct Yes afite nanabonye navuga ushize ko screen cyo ndabona ko n'utundi n'abandi ba interview bagiye gukora butandukanye byerekeye ubutumwa inahe zawe byari ko biri kumwe hajye nyene munsi ariko mvuga ati kana nyene nzobibaza Stikk kugira none yaracishemo gato ariko kuri byo ikiri ku mutima kwanze ni indirimbo abantu benshi bakunze kuri kutayihaye video ga Stikk turabukunda izo couple ziba zimeze bivanye n'ibyo ari first kiri ku mutima yari challenge hanyuma challenge nyene ni TikTok ni byabaye ibintu birebire byo gukora ama video yes sir ibyabaye ibintu birebire byo gukora ama video nibiki that's why utaduha video ariko nizere ko iyo yindi izoduha izoduvuga ngo dukupe tutadukanye ashiye onye vraiment ni nayicarira jende baza yuko tuzokora ama insolite abandi ko turabona ibintu byinshi ku couple atandukanye ndiko turabara kuri Stikk azoca bi Andiratse ko najya umuntu ari man neza cyane ubutungane nibabushikana uzotari uzokwitaba ubutungane nzobana tukanye none ninatukana cyane bikunda ariko tukana cyane nkabesha aho ni bon vraiment Guys bega wibaza ko Stikk azovuga kuvyerekeye ama couple yateye imbere cyane ku ma couple yasubiye inyuma tuzovyiga muzobimenya byabaye bro Kabisa mbega wibaza yuko Stikk muri 2021 ibikorwa bimeze gute Stikk yagiye kuduha ibikorwa bimeze gute yagiye kuduha ga Stikk bimeze neza man none hari ibikorwa bibi nakimenye nta bikorwa bibi ndatanga vraiment oya bimeze gute Stikk turazi ko ari vyiza turakeneye vyiza bisumbiye bya muduha Stikk what do you mean uvuze birenze bijya what do you mean
en fait c'est kuvuga ati Stikk ntumubone hahandi nyene gutumone kwindi level. Yeah, of course man, of course nubundi singuma hahandi nyene ndiko ndategura indirimbo ndibaza ko vuba cyane ndibaza nko muri nka février hagati canke vers la fin irashobora gusohokana na clip yayo. Yes sir. N'indirimbo byose bizosohokana icyarimwe? Yeah, bon sindamenya neza yuko bidosohokana icyarimwe ariko naho vyosigana kidogo bivanye na strategy umuntu aba ashaka gukoresha, ashobora kugira audio hanyuma clip ikaciza nka 2 weeks after. Yeah. Yes, mbega wibaza kuzoba ari indirimbo imeze gute? Stikk ntihajawe kuniangusha, ari mu rapper je nemera cyane bikora neza cyane. Mbega about Overdo gute bro? Gubime nta gikoga gishasha na Overdo. Wapi mugabo bariko barakora nabo nyene. Ya bariko barakora mugabo twese hamwe nope à part iryo twakoze uri mu mutego ndibaza abayimenya barayimenya. So ubu actually nta ndirimbo ihari mugabo ndafise collabo na Kook-K imaze igihe tutarahinyanyura neza tutarashiramwe ibirungo byose bikwiriye tu. Ya indirimbo ya Snow indirimbo ya ni yuwanje. Ya Kook-K nakunda abantu bamutevya bro fuko urabukuntu bizobikura mu zira kirika. Bro ibya Jena Snow turabizi man turabizi ari ibyo ashaka kuba dakunda ku bande mbwa kuri je akabi. Yes yake of course bro. Tena Jess novuga nabantu bakumvuga je kubwanje nakuze ndabumva bro Overdo team bro babikora neza cyane amateka ameze neza ariko igitangaje nuko muri situation novuga muri circulation z'aba rappers novuga bavuga cyane sinzi gituma tutabumva kandi nk'ubwa mbere bro. Nibaza kwico kibaza bavuga kuko twe ntituvuga turaririmba nimba rero tutavugwa ivyo bibaza bavuga nibo ba problem. I don't know man, I don't know and I don't want to know. Jewe abi wanje banyemera bakunda ivyo nkora barabigira barabi promoting hanyuma batabikunda nabo nigasha we cannot beg for love man, come on you will get oya amateka yaranditswe bro izina rirazwi bana Stikk man bro come on ewe none ndakubaza ikintu kimwe uvuze rapping France cyamviki ibaze na of course man. So none turinde kwidondora tugeze vuga ngo yewe urumva ngo twasohoye indirimbo ngo nimurabe ngo mugira iki men sinibaze ko abantu bose barinda kugira ivyo onye. So je nkoze umuziki nkawushira kuri YouTube nkawushira ku ma platforms so urawumenya hama ushatse urawuvuza urashatse urarondera amakuru yiwanje newe kubera iki wandondeye nije nakubwiye ngo doze dukore no nije nakurondeye exactly niko rabonye ati umunegeri ifo kumvugisha exactly so nuko nyene man nuko nyene. Yes ni nk'amakuru nifuza yo kumbwira Stikk kandi sinifuza kuwombesha Stikk ndabizi ko uri mu bantu ba mbere bakunze kuza banajibana sana utaye kupana nuvuga responses batu dukeneye kumenya. Yes ni amakuru twigeze kumva ariko banasinuko ari muri 2019 after 2020 ni novuga ni ku ndirimbo wakoranye na Alvin Smith. Je suis béni bavuga yuko ijya ndirimbo novuga hajya hano Alvin yaririmbye ari ibintu bimwe mwamufashije nivyo ka bro. Indirimbo ntumbeshe wait indirimbo ya Alvin wabivuze ko indirimbo ya Alvin so on a collaboré twara collaboré hanyuma bro as you know me sivyo jewe sindi umuntu expose ibintu vyose sivyo ni nkuko nokubwira bon okay ubu ushobora kumenya ko ari ama hit menshi avuga ngaho Bujumbura je nanditse yeah kubera bitaba bikenewe niba bikenewe mu gihe uwo mba nandika indirimbo canke mba nafashije atabivuze sivyo c'est pas moi jewe yo man je reste qui je suis mec urumva talent yanje nacu ntibinyaka urumva but biba biryoshe en fait no turacyase problème imwe uko par exemple nka Beyoncé arashobora kuririmba indirimbo yanditswe na Ed Sheeran canke yanditswe na Bruno Mars kandi akavyandika exactly ku indirimbo wewe interprete gusa ariko ino haracari mu tuntu tw'udukode ibiki so je sinkunda kwinjira mu izo drama izo negativity nizikenewe je ibana je reste qui je suis man nakakanegera nyene nakimukurako kwa kundi wakundi nyene skri igese novuga ni Stikk ati rero tudubiga ati rero ntukwiye kubivuga muri collaborer mwarakoreye hamwe ntukwiye kubivuga maka we atavyivugiye wenyine adashatse kubivuga jino bivuga guto zombaze ku ndirimbo yiwanje indirimbo yiwanje
ikibazo ciwanje nahaniki abakunzi ba Budget TV batahaniki batahane ko twakora boye mu gufashanya indirimbo na Alvi kudashira kubivuga Stikk Stikk man jewe era ndakubwira ikintu kimwe hamwe no muziki umuntu wese afise uko yinjiye nuko avyifatamwe jewe uko ndavyifatamwe nuko nyene kandi mutegeza kumenyera uko nyene simvuga vuga ibintu by'uburofa bidakenewe that's it bro sawa seka tuvyakire Stikk avance ariko umunsi twabibajije bari muri muzi nziza zo bitubwira yes Stikk ariko ko ubishitse ukabandikira indirimbo abo bantu nawe utabavuze baragupea inoti barayitangaho man hari abo maze kugabira hanyuma unye mu nyuma navuze ati okay unye cette fois-ci ngoma ntangure kuza ndasaba inoti mugabo first jewe ahanini byari kunyohera abana shaka tubikora kugira ngo dukolabore dufashanye umwe wese I mean ico afise agishire hamwe pour iyi industry yacu izamuke kuko je ntibindyohera kumva ibintu biri mediocre tu vois mugabo usanga tuko dukorana n'abantu bafise amakode menshi adashobotse voilà des fois nyene ucuvuga ati nanje ngo mashireho limite yiwanje ngaha yego kugira bigende guca na guca me d'ailleurs ubu naranabihevye je nta muntu usura guhindirimbo yiwanje nabo nibakoresha imitwe yabo yes novuga Stikk ati rero wewe washivuga ati reka ubunzora nikorera ku bwanje nabo nyene biyandikira ivy'iwabo mbega ku bwawe urabona yuko kubera iki ho batabivuga baririmbyi beneze bandikirwa indirimbo kubera iki none batagira ku umutima kubivuga avuga ati Stikk yaramfashije biva ku kiga Stikk nibanza ko ari complex aba afise yuko yumva umengo peut-être byamumanura canke byo kwerekana ahantu hamwe adashoboye mugabo ivyo nibisanzwe meke nibisanzwe jewe si I mean ni vyiza muri life kumenya aho ugeza kugira wameliore canke kugira ngo usabe abandi ko bogufa nibisanzwe nibisanzwe cyane gose ni nkuko kubwira ko enfin jewe par exemple quand ndago exemple nka DJ Koli aramaze kunkorera indirimbo nyinshi ntamurishe Koli yarankorera indirimbo sinamurishe for free just kugira nterere Masterland yarankorera song gigabit nibisanzwe man uwari we wese umuntu wese hano ku isi ari akamwa Imana yamusigiye kugira ngo kabe complete n'uwundi yes sir abandi ntibabivuga kubera iki Stikk man nibibazo byabo bro jewe I'm good life is good man urumva ego frame urumva so sinzi ngira baba banka kumva umengo barasuzuguritse ariko biri no mu nk'ubu nka jewe nk'ubu unye ndiko ndarondera umuntu ashobora kunyandikira indirimbo mu Giswahili ego frame umuntu yego quand même je mu Giswahili sindiwa oya frame si mugabo ndashaka indirimbo mu Giswahili so nk'abantu bazi kwandika indirimbo mu Giswahili guys ngo mumfashe kandi nzotanga shout out indirimbo les paroles par naka yes sir nibisanzwe man reka twitega bega umurapere urakina umurapere cyangwa umuntu wese bazi kwandika nyene umuntu azi kwandika naho yaba ari umurapere yego wari wese toyumva abarapere bari mu Giswahili ngaho kurikira ari umubire yitwa Bizo Wezo kya kijama sidakizi bro mugabo aragisa amajambo kabisa meze fresh kabisa yego urumva ko ari wa muntu yataka sujet yayiyumviriye ko si ibintu byamuciye mu mutwe akaca ya bega navuga ku bwawe industry abarapere ku bwanyu mu bimeze gute ga Stikk ku bwanyu uko bigenda gute je kuri je ni bon Uje ni bon naragize agatraverser du désert kidogo mugabo unye ni bon asha unye mirimireze asha asigaye ko dusa kubandi Stikk kubandi bora gute kubandi nkande precise nkande aba Fabulous nari karakora none manshi nkaba Enzi Kadafi ndaho nyene nari karakora imana ishimwe bro kiriko akili maniga Kaga peti dagakunda kiriko vraiment meze bien ça ndakunda energy yiwe tu hariho umuntu nyene muri kumwumva ko daniga afite ikirere ca bien abandi umva ni vampirisation adora n'ubugesera hariho umuntu bon sinzi ko ngira ari abantu nyene batamacinga se ya yes kubwa bati rero bandi bariko barakora ariko waratubwiye ko nawe wari warakoze 2020 ariko ntugize tukubona nawe nyene muvuga mu bantu bari kujya mu higano ry'abantu bari guhabwa agashimo ka RFM why Stikk kibazo nkunze kubaza baraperi cyane nje nibaza ko ico kibazo cyo kwishura nka RFM vraiment none nje novugira bon yego nigashano bimenya gute
ndabimenya gute kamufe I don't know man uko nyene ubyibaza nanje niko ndabyibaza mugabo sindabitakaza ku mwanya munini ya cyane gose jewe it's like kubwa urabona yuko awadi zo mu Burundi zifite agaciro zirahari mbega okay bon ego nta kintu na kimwe bon niwo vuga ngo nibifite agaciro kuko mu bantu bangahe bari bahiganywe hanyuma ku radio nkijya yumvirizwa n'abantu benshi niwoja ngaho ngo uvuge ngo nta gaciro bifise nuko kenshi abantu bama baharura agaciro k'amafaranga mbwa amafaranga siyo gaciro gasumba ibindi byose donc uciye hajyanye ukamenyekana abantu baba bakumvise hanyuma bakaguha batanga certificat canke baratanga trophée ba okay ivyo byose c'est symbole ni symbole sivyo ni symbole kuri wewe uba warakoze parce que urabona ati voilà harabaye reconnaissance hanyuma aussi hariho public washikiri ko biri kose donc ntiwoja ngaho ngo uvuge ngo ntaco bimaze kubwo baraguhaye award wihe umuririmbyi yakoze neza mu mwaka wa 2020 bene ushaka iki kiganiro kibi cyanyuma ndibatse yakoze neza muri 2020 ni benshi nivyo sinoyihumwe vraiment umwe vyongora shangu unyu ntese surprise guco onyereka ndacicho mukindi yiganiro bikurikira nitonze niteguye naravye neza karere navuga munezi yibaza munegeri ngo muneranye n'abantu reka tuvyizera ariko ku ruhande rw'umuntu rapper cyangwa umuntu uvuga aririmba R&B mu bisanzwe je numviriza imiziki yose bro je ndakubwiye playlist yiwanje unatangara cyane kuko je nka Chany ndamwumviriza gose sivyo duku umuntu wese no mujija ndamufatiye mu byakora muri style yiwe muri category yiwe donc sinovuga ngo muri rap gusa ngo canke ngo iki byo bana ningene wambajije kibazo kwibaza ati mbega kubera iki abantu baririmba R&B basa no bari hejuru cyane gusumba baraperi biva kuki Stikk bon nibaza ko bivana ningene abarundi dutahura umuziki kuko ahandi industry musicale imaze gutera imbere urabe nka state ba Kovo bande bose hip hop iguma evolue donc twebwe turacari coincé ahantu hamwe il faut admettre yuko turi en cours d'évolution turiko turevolue donc hari ibintu bimwe tutaratahura yego kandi ni tubivemo uko nyene nta kundi none gasha wowe urashobora gukora umuziki ugakora man it's like ndabivuge gute ugakora trap music ziri no vuga ngo wo compare voilà zoshobora guhiganwa n'izabandi mugabo ugasanga ino ebana baguma bazapa umukasi sivyo donc soit turadesida kugara amaso ukabandanya uri kuraja canke ukagerageza kuja none ugira gute gamani none wovuga ngo nibatwumva bien sana bro indirimbo zimeze neza zirahari ni kubera gusa I don't know sinzi byo afise mu mutwe sinzi tuvyizere ko bizohinduka Stikk yego je kintu natakaza mu buzima no kwizera vraiment bana hewe nguma nduku mbega yamvugo bavuga kera ati mbega ngo ujya muziki baririmba n'abanyarumogi urumva yuko yamvuga ikiri yayindi Stikk oya urazije ndakubwire jewe ndo umuntu ari ndaraba les deux côtés ntawoja ngaho avuge ngo naho hari ibibazo ngo muziki ntiwe evolue hariho evolution niya ibintu byarateye imbere cyane mu gutahura no kungenda abantu bitaho umuziki abizo kuvuga ngo abantu ngo ujya muziki ngo nabanye barumoga ivyo nibaza ko atabikiriho vraiment ntabiki hari vraiment yego yes kuba byarahize tuvyizere ko bizogenda neza cyane tuzobona nuvuga Stikk agendera mu ndege yiwe yego byoshoboka mugabo ndi ngaha mu Burundi naba barundi bacu ngene twiyumvira guys ifoko duhindura birambabaza ingene abarundi dukozwe mu gupinga sivyo critique négatif urabona yama ihari mu cyane surtout yari mu Burundi yakoze mugabo nta muntu ntibafata umwanya wo kwiga ko Bruce Melody yoba yakoze agakosa canke nda yoba yakoze akaherera hana mu budu ebana tant que c'est lui avuye hanze nuko nyene on avale directement mugabo arundi murundi yakoze umengo reka tubanze twicare turondere ibitagenda neza voilà kandi ivyo nivyo vraiment ntidushaka kubiterana imbere guys umviriza supporting aje nk'umurundi wanyu and then after uze kumbwira sivyo bari gukora gutya
nunyararaze muzo kumbarira ati bro ebana kajya kantu numvise umengo bimeze guca na guca kubera yuko umurundi umwe ateye imbere twese turashaka gutera imbere it's like umwe niyarenga imbi bagashika kure sirya zina ryonyene giwiwe ryarenze imbibe ni flag ni gihugu ni darapo so guys do pushing ane dushike kure man ni kuri intérêt yacu twese kabisa Yes, na nivyo navyaze mikonza ndondera Stikk kuri no munsi kuvyereka ibikorwa vyiwe novuga navyerekeye novuga ibintu yarasanzwe arimwo yabitubwiye na byinshi novuga nico kugwa kugira ngo music industry yacu kugira ngo ibashe gutera imbere novuga Stikk je no kwanza no kubaza ati mbega kuba warashoye ikiri ku mutima indirimbo yakunzwe cyane avuze ko maja mu menshi cyane avuga ko ndakubaza kwanza ibibazo nshaka kwanza ubwire aka kapela kadogo ahantu ukunda muri kiri ku mutima iri mu ndirimbo zeo nakunze sana nkunda reka ndondera ahantu nkunda gasha ndirimbo je ndayikunda yose menga nkunda Est-ce que vraiment t'es une femme mariée ou bien t'es une jeune fille qui sait bien se manicurer? Aucun, vraiment. Est-ce que vraiment t'es une femme mariée ou bien t'es une jeune fille qui sait bien se... Tu vois. Est-ce que t'as une vision de qui tu veux être ou bien t'attends un homme réussi pour te véhiculer? Stikk ko washimye kwandika abantu kwanda Stikk Man njya ndirimbo navuze urukundo mu angle yose ashoboka hari igihe nyene usanga umudada ari ngaho yibaza yuko wewe umutahe wiwe no gusa neza hanyuma doce bazamureka ipere bamushire mu rugo yego birashoboka ari indire ko investisa muri bote honyene ntiyinvestisa mu bwenge ntiyinvestisa muri finance nida donc yego madasi ndagucirege vraiment birashoboka ariko nonje umuntu yakunze bote niyabona bote gusumba naho izogenda gute shora gushibura ngo Bernice nango yagize Bernice ashara komendi wat je yazo karibo amango ngwinde nande Stikk na ntuzenye genda bubiriza indirimbo washi genda bubiriza indirimbo indirimbo bayisage ga Stikk kuri YouTube wanje Stikk official yes ni indirimbo yo muri 2020 2019 mec 19 yari challenge kiri ku mutima yari yatanzwe na nuzenye na 90 yes sir yes barapere benshi barayivuga barayisoreyemo baririmbiyemo ariko arabonetsemo bifes abakonti nivyo mwakoze n'uburenganzira bwiwe bro ariko ibyo 2019 tubireke turacari mu 2021 hoho bibaza yuko bizaba bimeze gute genda kuri YouTube channel uraza gusanga ko ibikorwa byinshi cyane vya Stikk ni Stikk ni YouTube channel yitwa gute Stikk official novuga ugire subscribe like comment kugira ngo ibikorwa byibashe kubaronwa n'abantu benshi batandukanye ariko ni twarabonye novuga uvuga ivyerekeye intaye ko wakijijwe Stikk byahereye Stikk ibiki byaheze yego byari bijyana yari ya 2010 bon ubunye ngene no bigusigura sinibaza ko wose niveau capacité yo kubitahura vraiment yego c'est pas religieux c'est spirituel ko Stikk atarahindura inzira yari yafashe bon jewe ni Imana ni bon that's good wewe nabisi tuzoba bamwe uko nyene none umvera sta rero bigende gute turabana umviriza nta muntu numwe yashize ngaha kandi nawe nta muntu numwe washize ngaho bana wewe bandanye ivyo wawe nawe nyene uko nyene tu hanyuma ukuvuruze nawe urumva urabizi none Stikk ndagushimire cyane yes sir ndaryohewe yes ikintu Stikk akunda mu buzima ni giki ikintu nkunda ikintu nkunda man bivana n'ibyo uvuzemo ndakunda ubuzima I love life bro uratinya gufa nawe gupfa nibisanzwe meki nibisanzwe cyane ubuzima ni aventure idahera ni cycle yes nakabaza gato nifuza kubaza Stikk mbega Stikk Imana ikubwiye ati Stikk wewe uzopfa ejo nigiki Stikk yokora no munsi nuwe mukobwa Stikk yoja kusezera no munsi nuwe muhungu Stikk yoja gusezera no munsi yobazwe aje sinopfa ntabishaka sinopfa ntabishaka bro wapi Dieu Imana na jewe turi umwe bro Imana niyabishaka utarabishaka ntibikunda Imana niyaguhamagara Stikk twama dushaka bimwe je nayo yego bro twama dushaka bimwe Imana iramaze kugera aho guhamagara ukanga
nishoro ikweri erega impamagaye bayihamagaye ko tumva l'union turi ikintu kimwe je nayo bro. Imana ishobora kuguhamagara utarashaka. Oya. Ushobora gufara utarago. Oya. No. I cannot bro. I cannot. Erega gupfa bisaba ibintu byinshi ugira umuntu afe bro. Ushaka kwigisha. Erega Stikk ndakwaze urabishatse basiwe n'Imana muremeranye. Stikk leke kesho nakufa. Umuntu w'umukobwa usezera w'umuhungu usezera music industry ngiki wibwira byanyuma. First bishitse yuko tubishaka. Twobishaka ariko ivyo nkeneye gukora byose nabihejeje urumva. Donc nabo uri kurambaza noba nabasezeye kera arabo nsoma nabasomye arabo nterinda nabatete. Ibikenewe byose nabikoze kugira ngende noba numva ati ebana now I'm done. Yego bro. Stikk birashitse nko kutubwiye ati uratenda umukobwa murahuriye mu ijuru imbere y'Imana ariko araburana. Nigiki wofasha Imana kugira ngo urabe ko urana gute? Ariko araburana bw'ijuru. Kwanza mwijuru urahazi. Urahumva. None kubera kuca wihivyo bicapo by'ingene reka uzohamenya uhashitse wosanga ari yuri naho wosanga ari yuri naho. Mbekiri ikirimba turi mu kirimba nga wosanga ari yuri. Make urazi ndakubwira. Ico kibazo mbajije sinumva ingene no kikwishura. Kubera peut-être conception yiwawe ico yitwa mwijuru siyo yiwanje. Donc biba bigoye cyane ingene twohuriza kuri ico onye mugabo umukobwa notera inda agaca yikura mbe kwanza no mutera inda byagenze gute accident je nshikira bro no umva ikintu cyose kishika kuri plan kabisa niyo ntazaribaho mu buzima bro oya wapi biramaze gushuka arimbira umukobwa Stikk kumuririmbira cyane gose none yo agiye sinaririmbiye umukunzi wacu yes benshi bibaje banje mu meshega mbege Stikk indirimbo yarimbiye ndega basha Clelia bro yego sha ico gihe twari dukundana uramuzi mutawa 90 Clelia donc nari ndi mu rukundo gwarundi go hejuru urabibona and then hama twari twashwaye nyene amaca ndasora indirimbo heureusement caragaruka man cendo mu magicien oya ubu nitukiri kumwe ubunye nitukiri kumwe ubu mugabo yagiye neza twabyumvikanye yuko dushobora yes mu mahoro yose bro ariko nizere ko mumvugana neza ga Stikk la dernière fois twavuganye neza ubu ntiduherutse kuvugana ijambo ryanyuma wiruka yavuze yari ijambo rimeze gute bizu abo barahebanye Stikk reka bimeze kigaruro cyane kandi ubawe tubandanye twe twoheza Stikk ndagushimire kandi ubundi bro yes man thank you bro ndagushimiye kabisa twibutsa nuvuga Instagram na Facebook amwe na YouTube channel yawe ewe amarezo yanje yose nayivuze ngo amarezo baje jishoreni yagira ngo ujya cyane ugesera amarezo yanje yose ni Stikk official yose yes sir kumbure jisho yakanu yumvise yakumvise mwiriya jisho akajambo ka jisho bro wihende dawa tuzasubira inshallah imari kuza kumena Benny Biande kamera sige professional kukora neza cyane bye bye